ya parti yo gutwenza. Alan Kiss uvuze ikirundi urakizi n'igiswahili urakizi. Agataretse kabagasema mu giswahili. Agataretse kabagasema. Ego. Ije tuvuga bis. Kwastere likirundi nikifaransa. Ani ku Murundi iyi nyama y'inyuma iyo jenze ko bayita ifero. Tumvise yuko igisasu cyawe cyamaze gusohoka, mbega iyo ndirimbo yako batayize bayitwa gute? Naogopa. Yes, mwaramutse kandi mwiriwe bakunzi ba East Kingdom TV, ndabaramukija muri hose. Kuri micro ni Lick Love Promoter aka Mr. Frap, ndikumwe na cameraman wanje ariwe Kamalo. Muri uno mwanya tukaba twagize ifrape ku muririmbyi w'umurundi kandi musanzwe muzi, ubona si uwundi ni Alan Kiss. Abenshi mugiye kumumenya, agiye kwivuga, abatamuzi ariko kuba muzi nabo kuwa gado guys. Vipi bro? Poa kaka. Inakuaje mzee? Namshukuru Mungu niko fresh tu. Urashaka kuramutsa abakunzi ba East Kingdom TV? Ndabaramukije cyane, ndabakunda cyane. Big up sana bro. Yes, uni Alan Kiss, abenshi muramuzi mu ndirimbo nyinshi cyane gose zagiye ziba hiti kuri Sharnise n'izindi. Bro, turazitumvise yuko igisasu cyawe cyamaze gusohoka, mbega iyo ndirimbo yako batayize bayitwa gute? Naogopa. Kuki warini wagize title y'indirimbo Naogopa? Parce murabona muri ibihe turimo urukundo rwacu rumetawaliwa na pesa. Abantu benshi barababazwa kubera amahera. Hari bigabo ngaha bifite amafaranga sana vyama vyicira urukundo rw'abantu. Bari kirova bakama barira, balani bakarira, bande bakarira, bande. None Alani, tuvuga yuko urukundo uyobowe n'amafaranga niko twabivuga mu ncamake. Ubwo mubwire ko atamafaranga ufise Galan? No, sikuvuga ko jewe story naririmbye ariko bayaranshikiye. No, tariko turirimba ibintu vyamaho kandi bibona urabona na monde. Kandi abakobwa pardon, bose hari abakobwa bazi cari cyo rukundo. Abo bandi babikora urukundo ntibabaruzi. Hari abavuga yuko urukundo rudagaze ku mafaranga, ariko urukundo akenshi ruva mu mutima. Hariho ico bita gukunda umuntu utarinze kumukundira ikintu iki canke kiriya. Mbega urundi rukundo nawe ukavuga ati urukundo ruhari je naririmbye ni rwa rukundo rw'abantu bafite amafaranga. Ushobora kuba ufise umutipe umudada ashaka kugukunda avuga ati jya mutipe n'umukire, ujya mutipe n'umwana wa kanaka kubivaye n'amafaranga afise. Mbega Alan, ivyagushikiye mu buzima watubwiye ko atari ibivyo bijanye n'amafaranga y'umudada ashaka gukundira amalale ibintu nk'ibyo cyangwa sanga umutipe agukunze bivuye ku mafaranga. Mbega ntubona ko hari ikintu kizava biva bikwega? Urumva ikintu kimwe kuwomenya. Abakobwa bameze nk'abana batoya. Arashaka kuba ufise umukunzi kandi agukunda 100%. Ariko urakujya umwana ushaka kumuhendesha imbombo. Yani niko raho bagiri ubakorera. Umukobwa bisaba kumuba hafi, ngo abakobwa bameze nk'abana. Ariko haje umuntu akamwituma neza na neza action. Wangomande wanasemaga pesa ni action. Yani pesa ni action, ushatse kuvuga abakobwa bameze nk'abana. Umukobwa uramuhenda mu bintu bisanzwe. Bidogo tu pesa. Auti mara pili mara tatu. Aja de Porsche desa 150,000, 500,000. Bye baba bye. Yes, lo babwira yuko badada muri ko murumva uyu ni Alan Kiss, abenshi mu muzi muri Sharnise. Ndabwiye ko indirimbo naso yitwa Naogopa. Ushobora kuyisanga YouTube yamaze gushikako neza cyane kabisa. Imaze iminsi ngayisohotse. Ejo yasohotse ku munsi w'ejo, umunsi umwe yasohotse ku munsi w'ejo. Umunsi n'igice, ariko umunsi n'igice nuranakwira neza kabisa. None kuko wavuze umunsi n'igice kandi mu gihe uwo mustarakwira. Parce que shatse kubifasirisa n'ingoga bwira abantu baelewe tu. Yani channel mbe urafite channel? Yeah. Tuzabaririmbye arabaririmbye usanga badafite ama channel, iki ugasanga bagiye gushira ku ma channel y'abandi bantu. Alan Kiss Burundi wandise direct unaniyopata pale. Acha gutora atagira subscribe direct kama kawaida. Akadaragira like views ku manani. Uteza imbere abarundi yo. Okay, Alan Kiss twagusanze mwibarabara, mbega warutashe cyangwa waruvuye? Juste
juste nari mvuye muhira kori anyuma gatoyi. Nari ngiye gutora flash y'umugenzi hajya. Natije umugenzi juste cyane sura mu yanjye amikoro ndarushe. Yes, bakunzi ba East Kingdom TV. Turafise indi time cyangwa indi party yo gutwenza ariko niturayigerako ariko nubanda gusaba kugira subscribe kuri channel ya East Kingdom TV, ugire like, comment, hajya na share, hamukadura dukurikirana neza cyane gose. Ndakwibuza kandi mukamera macu ni cameraman ni Kamalo abakumwe na Liklo promoter aka Mr. Frappe. Ndakubwira ko 2020 ntuje tuvyorosha. Alan Kiss. Yo bro. None je nagucike kwanza. Oya unchikuja he bro. Ndio ndanyaruka bro. Ogiye uchikuja he. None telefone bro aganira simbwira ita. Oya none ngo mutipe mubonanye ku mugoro bari na kimwe. So ni ibintu byihuta urazi ko ndi ma promo yo kwamamaza indirimbo yanje. Ndiko ndiruka cyane vraiment ndiko ndiruka kabisa. Hakuna kulala, sinajua 2020 ni kutumika. Nyira dio nka zose no mu Burundi amaze kugira promotion. Vraiment ni zose. Ni zose kabisa. Uravyize? Tuzima kambari yo radio, Ingozi ari radio, Igitega nandi zose bahejeje. Vraiment abasinovuga ko bose nabamaze ariko abasigaye ni bakeyi. Abasigaye ni bake. Bose abarundi barakunda umuziki, basigaye bakunda cyane. N'aba pro, aba promoter, aba journaliste basigaye bafasha abarinzi b'abarundi. Vraiment muri jewe ndumva ndabona ko ibintu biko bifata umurongo. None video yawe tuyitego ryari? Mu mpera zo ku 8 inatoka kama kawaida. None ntabwo ari za showbiz z'abaririmbyi. Sio showbiz ata robo kabisa. Umuririmbi bashaka kubwira ati eje nzusohora video ariko iyo video ikagenda gukubita imyaka 2 imyaka 3 itarasohoka. No, jewe video yanje si amajambo nibeshere. Naco gituma nashize mu mpera zo ku 8 kugira mbe ndipanga ariko ama script yatwatanguye kuyandika. Ama script yamaze gutangura. Ego Alan Kiss. Uravye umuziki w'u Burundi aho wavuye naho ugeze ubu. Niyahe difference nino maze kubona? Umuziki w'u Burundi ubusiga afise intambwe ikomeye cyane. Urazi ahantu kenshi bavyugariye byari vyugariye ku ba promoter n'aba journalist. Nta kuroshika mu Burundi kamenga uri muri Tanzania, nta kunoshika mu Burundi kamenga uri Uganda, nta kunoshika mu Burundi kamenga uri muri Kenya. Parce que nta mwanya munini wari uhari wo kuvuza indirimbo ndundi gwira. Naraga n'abantu bavuga ati ngo barundi ngo abanyagihugu ntibakunda indirimbo z'abarundi. Bazikunde abantu batazumva. Ariko abantu tagaza kukundisha indirimbo abantu ni mwe ba promoter, aba journaliste urumva mukavuza indirimbo ndundi kugira abantu bazumviriza bazimenye. Ariko ubu vraiment nshaka nakubwiye aba journaliste ariko barakora. Apana vyofuma bariko barakora. Yes, ni Alan Kiss ati ngo bariri ngo promoter n'aba journaliste bariko barakora akazi kugira umuziki w'u Burundi usure ku ntambwe nziza kandi ngo bariko barabikora kuvuga ko bazobikora ngo bari ku mirimo bari ku kazi. Ego Alan Kiss ndumva ko ari ibintu byiza cyane gose. Urumva ko unashima akazi abajournaliste ko barakoramo n'aba promoters. Ego umva ko ari ikintu ciza gose giteye igomwe. Mbega ku kibazo cy'ama TV diffusion ukivuga kwiki? Ariyo TV online akabona TV diffusion. Ni vyiza. Biri mu bituma umuziki ndundi utera imbere bro. Tugiye kuraba dufite ama TV diffusion avuze umuziki w'u Burundi si menshi ariko ama TV online niyo menshi. Duhagaze ku kibazo cy'ama TV diffusion. Ni cyahe kibazo ubona? Ega urabona abarundi no bamaze ko atavuka rimwe yuzura ingovi. Kila kizote ni pole pole. Buryo ko iminsi terigenda none TV online no kubaza muri 2000 ama TV online nga mu Burundi no kubaza muri 2012 2010 zari zihari. Oya ariko ubu stera ziba nyinshi uko iminsi igenda biti evolution igenda monde kwiduga ibintu bigenda bihinduka. Ubu nico twanabwiye ati ndashima Imana aho umuziki ndundi ubugeze parce que uriko uratera imbere cyane gose bitera biba byiza cyane kurusha. Mbega muri kazoza utegekanye iki? Muri kazoza mfise indoto y'umuziki muri kazoza ndifuza kuba indoto y'umuziki uyirimwo. No, mfise indoto yo kuba international. Kuko nshaka gukora kandi ndiko ndakora. Unanifata? Sasa ukianzia kumoja na kuko na objective ya kufika kwa 100 ama 1000 ama kupanda 5000 kupanda. Milioni hiyo. Sasa mimi niko na ndoto ya kutoboa kabisa. Wewe nakubesi. Event 20, unaona 20 mpaka 2020. Shaka East Africa bara Burundi. Ko nishakamata hivi. Tukuzi muri Kiyago Style Music. Mbega uracyari muri Kiyago Style Music cyangwa warakwiye karenga?
Kiyago Style Music ni Kiyago Style Family. Ubu ni Kiyago Style Family. Parce que sinakoya karenge ndacari muri Kiyago Style Family. Yarandeze nayikuriyemo nayikozemo byinshi. Gusa turafise kuyishira no kuyizana muri Kiyago Style. Parce que Kiyago Style urigenga uri capable kugira amakorabo, uri capable kugira iki gusa duhurira twese muri team. Yani niyo mpamvu wacisohora na ugopa wahisoye uri umwe wenyene utari kumwe n'abandi bo muri Kiyago. Neza cyane. Tana babana ni support sana. Hakuna mbaya tuko fresh. Ya nta kibazo kiba kirimo. Okay, atari banga umubosi wawe ninde? Imana yonyene n'abafanzi banje. Ati umubosi we ni Imana yonyene nimuzanira agafaranga imuzanira amadiri amakose n'abafanzi. Ababosi banje Imana n'abafanzi. Hagati y'abahungu n'abakobwa abamama n'abapapa n'abara hari benshi cyane mu bagufana. Mubafana bose hamwe baramfana bose. Uya mu byinshi sindafata kandi ngo harura abakobwa n'abahungu. Wote nao nisaidia ni sawa. Anakisa afise page ya Facebook. Page ya Facebook. Yego. Ya iraje. Ifisano bangana gute? Benshi cyane. Ugerageje. Ingia uangalie siko na Android ingia uangalie. Ingia direct. Yes, reka turabe abantu iyo bafise kuri page ya Facebook. Alan Kiss. Ariko turavye kuri nuze yawe abantu sikirenga bro. Kirenga bro nuko nyene ariko ndikore. Tu sinovuga ngo rukondo murambe cyane kuri page ya Facebook gusa. Ego habuziki none. No. Nimesimama acha tutumike sasa. Urumva abaririmbyi mu bindi bihugu barafise ukuntu ashobora promotinga imbuga ziwe. Ku ruhande rw'iwawe kuko udashobora gupromotinga imbuga zawe. Turagerageza nuko nyene grand frère. Vivi. Hari ingene zikunze kuba z'amabifu mu baririmbyi. Bega ku ruhande rw'iwawe uramaze kuzijamwe. Je kuva nakavuka nta muririmbyi numwe turigira dushohana kuko nta mpamvu zihari zo tuma dushohana haye tu. None kubasanzwe babijamo nabo buhanuriki. Ni butoto tena bitafaa muziki wa Burundi ubaki chini. Sura kama hivi kuna songa mbele batarudisha chini tena. Abaririmbyi mtegeza kuba umwe je na kintu kiyo kimbabaza. Sema kwa mfano mimi hapa. Na mwingine fulani ndio alipata evolution fulani mu muziki kwa usanga ubundi bimuteye kibazo ya muririmbyi kanaka ni rofa sana hivi na hivi ni rofa ugasanga kubera iki evolution ni nzuri sona wewe uko msanii ukievoliwe mimi ataka masi jafikiria kwa etape yako ni vyiza kubera iki uri kuramamaza Burundi bishabe agaciro naje muririmbyi ndi hasi kuko aho yose ndiga ati ndi muririmbyi w'umurundi yego par exemple kapa Tanzania Diamond ashatangaza sana Tanzania bituma bi agaciro kira muririmbyi yose muri Tanzania uranyumva tungane sio to wasanii tusapotiane yani tubumwe tugira ubumwe iciza gishikiye umwe tumve ko gishikiye kuri twese ko kidushikako twese ni Valère ego Alan Kiss tutarandiriye nuhe muririmbyi wenteresako canke muririmbyi wisunga rwati jewe ndirimba nka kanaka canke nisunga kanaka je ndirimba nka Alan Kiss wirimba nka Alan Kiss bisigura ko ni uzanye ndirimba nka jewe gute imbere yabo bose abwivuga ati twikudukuyemo kwanza we muri akanya abandi we wemerande oya ariyo kwemera umuntu no kuririmba je ndirimba nka jewe nta muntu ndirimba nkawe uririmba nkawe okay mu baririmbyi b'abarundi niwe muririmbyi wemera nemera man musi uramuyora lakini oya dushaka ko abantu bamumenya dushaka ko abafansi ba East Kingdom bamumenya ninde je nkunda umuntu aririmba pana bitu yaku kwabira nk'ubuyabo atari banga ninde Kidumu je nkunda abantu baririmba je nkini akapera gato kandi abakunzi ba East Kingdom tubakini akapera ko umuntu Alan Kiss afaravati nkunda Kidumu akapera k'indirimbo ya Kidumu Kidumu kora nyimbo mingi sana Kidumu arashaka kudukurikirana umanya nisa kandi n'ubu tizere yuko iyi video ategezwa kuyironka umanya nisa arabikiganiro cyacu yumva bati kweli Petit araweza sana ahubwo ndamwemerera na collabo muri Nairobi ansange Nairobi apana ataka masimbi Kidumu urabiza arabiwe kandi wenze no muri karaoke majority indirimbo ziyo urabiza ni mzee wangu kabisa yes wowe muririmbyi Alan Kiss asanzwe akunda
tugi muri ya parti ya kabiri, parti yo gutwenza. Alan Kiss, uzi Kirundi? Cyane gose. Urazi Kiswahili? Sana tu. None Alan Kiss. Maze nibambie mugire subscribe ariko mukagera mutumvirije agakantu muzoba muhombye. Iki ni cyakigaro cyo gutwenza, ya parti yo gutwenza. Alan Kiss, uvuze Ikirundi urakizi n'igiswahili urakizi. Agataretse kabagasema mu Giswahili. Agataretse kabagasema. Ego. Samu Giswahili utasema ekaga. Hari indi migani usanga oya gerageza. Agataretse kabagasema. Kenya kachi. Hayo kamwisho ni hatari sana. Kenya kachi. Katakuwa kanataka fujo utasema. Magana sema vipi Kenya kachi kanataka fujo. Kenya kachi kanataka fujo. Ndio kataretse. Guys, comment yawe ndaibone. Sema hivi. Ufafanue hiyo hadithi kwa Kiswahili. Oya, insiguro. Wasasa gusa isubiremo. Akateretse kabagasema. Kuko wambwiye ko Ikirundi ukizi n'igiswahili ukizi. Ariko ufata ukambaza Kiswahili nkakubwira mu Kirundi. Na ushaka icyo mu Kirundi? Ndakwanza Kiswahili nakikubwira mu Kirundi. Okay, basi ndakubaze. Bas. Urayizi. Twarana muri ville. Niki mu Kirundi? Bas. Bas. Ije tuvuga bis. Kwastere likirundi ni Kifaransa. Imodoka yunguruza abantu. Imodoka yunguruza abantu bayita gute mu Gifaransa? Kwastere. Ya guys, ndakwibutse kugira comment na share kuko uruba ko ibintu bitoroshe cyane gose. Alan Kiss, TikTok, uri TikTok. Uri Murundi sivyo? Bahita gute mu Kirundi? TikTok. Kunkokora. Aha. Kugahanga. Bamaze gukwama. Kugahanga bro. TikTok habayita gute? Kwivi. Hama. Kukiyunguyungu. Murundi bro. Aragerageza ariko Igiswahili ndumva nico. Naenda kubaza uri mu bro habayita gute? Sister. Nanye ugashoboye. Changira Alan Kiss nje nagwaye ikiganiro so amaye ikiganiro. Iyo ni frappe ndaguteye. Wavuze agezwe yo gutwenza. Nanjye nakubajije. Abayita. Oya kwanza abayita. Ani ku Murundi. Iyi nyama. Inyuma iyi. Iyo jenze ko bayita ifero. Mu Kirundi bayita. Kunyama ya kibizi. Inyama ya kabizi. Inyama ya kibizi. Ijwe Kirundi kiza abantu bakeya cyane. Sha ariko nanje nukuri ko Imana jenge ndaguteye frappe. Alan Kiss. Pantaro. Mu Kirundi ni gute? Mu Kirundi ipantaro. Ni mix. Yes. Utapiga frappe. Sasa kubita frappe kwa chenevera. None pantaro. Mu Kirundi ni pantaro. Guys, comment yawe ndayibone amakajambo kanyuma Alan Kiss. So abafanzi ndabakunda. Kandi namwe mvumbuye ni vyiza parce que je ndabazwa n'umuririmbyi eti ngura mvumbuye na Jifichi. Je nyambari ikandambiri se. Ego kandi ndabibona ikandambiri. Mbezi ikandambiri bazigugwa ngahi Alan Kiss. Sasa menshi ni bitandatu kweli je simeze nk'abandi bibeshe bitandatu kweli. Simire. Kamize kutere. 15,000. Tuwe kutere twa 15,000 kweli. Ama ikaushi ni inuzenya ibya. Kaushi vya simeze nk'abandi bibeshe kweli. Kakaguze 50 kweli. 50 ni wakaguze. Bishugura byose amwambari yangara. We potential nayiguze 50 naka 50. Nikandambiri 6,000. Uteranije yose hamwe. Urumva? Ikandambiri 6,000 kutera ni 15,000 urumva namba na karikire mumva karikire kumunero no frappe none 6,000 please 15,000 please 6,000 nanga
ni uvuze ati wowe yaguze 50,000 Hama yuvuga ko yaguze 15,000 ikandambiri kuri 6,000 yose mu nangana 21 amaekutere nikandambiri 70 21 21 byose hamwe amaekutere nikandambiri ibi nawe ni 100 potential 50,000 ni couch 50,000 yani ibihumbi 121 abantu bize karikire mudufashe guharura sivyo mudufashe guharura Hama Alan Kiss reka tugushimire kandi merci sana grand frère nugo twagusanze mwibarabara twaguteye mwibarabara huti ego neke akajambo ka nyuma kandi ubwiye kuba ariko baradukurikira bari Etats-Unis mu bihugu vya Kore ndetse n'abari mu Burundi so umurundi wese uri mahanga kurikirana abarundi bagenzawe bateza imbere batera impunga mu bikorwa byabo tufike mbari bro abarundi turashoboye sana kabisa la majorité East Africa yose igizwe n'abarundi muri career muziki urabizi ivyo tu support warundi wanaweza mwa support dusonge mbele mani tuko na nguvu sana mu matala tofauti ha mu gutamba mu kuririmba mu kuvuza ibintu vy'imico kama vy'akaranga byose byote warundi tuko nguvu tunakosa sometime support akajambo rero kuri East Kingdom TV ni murafasha abarundi ibikorwa byanyu ni vyiza maze iminsi ndabikurikirana muze mwamuko muravyeyi beza mwame mushigikira abaririmbyi ni vyiza ibi mu bintu bituma career y'umuziki itera imbere merci sana yes murakoze cyane gose murabona umusakumwe na Alan Kiss aho twamusanze mwibarabara reka tubashimire kandi akwibutsa kuri mic yari Lick Love Promoter aka Mr Frappe ndakubwira cameraman wacu yari wa undi nyene musanzwe mumenyereye Kamalo peace.